Inyuma yaho habaye iduzwa ku biciro ry'isukari ya Sosumo, umuyobozi mukuru w'ihinguriro Sosumo General Major Aloys Ndayiragije aramenyesha imvo nyamukuru zatumye haba iduzwa ry'ivyo biciro. Turavye ibikoresho dukoresha kugira isukari iboneke byaraduze cyane, haba kw'isoko yo ngaha mu gihugu canke kw'isoko mpuzamakungu ibiciro byaraduze cyane. Kinaco aba badandaza mbere benshi baratanguye kuyizana iramuramaze kubona mu magazi amwe mu alimentation, usanga ibyo tumaze kubona ibiciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12, hagiye usanga ikiro y'ibihumbi 9, 10, 11. Rero ico naco caratumye tuyumvira kwegereza ivyo biciro. Ku kibazo c'uko inyuma y'iryo duzwa ry'ibiciro ry'isukari ya Sosumo yoba igiye kuboneka ku isoko, General Major Aloys Ndayiragije agira ati: "Turemesha abenegihugu yuko isukari izoboneka kuri zambo bwa mbere, nababwira yuko bamwe barabayegeza bikika mu kinywabi bazogabanuka cane, hanyuma mw'ishyirahamwe Sosumo nk'ubu turi ku kivi turiko turimbura kubera mu kwezi kwa gatandatu turiko turimbura mu 12, aho nta kibazo kihari. Hanyuma naho kumura ibigega byogabanuka, amastoke yogabanuka, turafise uruhusha nkuko n'abandi benegihugu baronse bwo kuyikura hanze kugira dusahirize igihe iyo twoba twimbuye yoba idakwiye. Ko ikibita liberalisation nivyo nyene, umwe aragurisha 8, uwundi azogurisha 9, uwundi 10. Donc nta twebwe ni iki giciro kumure leta yatwemereye, mugabo nababwiye yuko hari abandi ubu bayigurisha 10, 11 kandi atawubafata, kubera iri tegeko riyarekura ko ibiciro bishaka gutandukana. Mwomenya ko ku giciro c'isukari ya Sosumo hadugijwe ko amafaranga ngana n'ibihumbi 4,500 y'amarundi.